ikintu mukwaha ico kintu yarakimaranye indwi zibiri twari twinjiye mu ndwi gira gatatu ico kintu kiravyimba kiratambama nticagira umutwe twe twaguma turindiriye ngo kizozana umutwe kirabura umutwe ico kintu turayoberwa icarico niho mu nyuma twiyumvira kumujana kwa jewe ubwaje niyumvira kumujana kwa muganga umutware wanje aravuga atoya mujane kwa Mwungere akimene ndavuga ntabwo urakoze cyane uranyibukije ndamuzana uwo mwana ndamushikanye Regina papa yaramubonye arambwira ati muje mu maki umwana aragwaye ngo nindira gatoyi ndabakira Regina araza arambaza ngo tuje muri ya masengesho kuri twagifisa amasengesho ndambwira ntego navyo birimo mugo umwana nawe afite ikintu mukwaha kirarenze Regina aravuga ati turaba ndamweretse Regina ariruka aravuga ati iki kintu kitagira umutwe kirarenze twinjiye kwa papa umwana muravye arakubita hirya no hino ndabona yuko umenga papa arabuze icyo avuga nanje ndunama ndabwira Imana ati Imana uko biri kose twashitse kwibagira mu mwanya mama arinjira binjiza uwundi baramusengera arasohoka nanje ncicaye hama carafata wa mwana aramusengera je narunamye muri uwo mwanya ndabwira Imana ati wa mana je ndazi ko ngira ibitero byinshi ndakwinginza umwana wanje akire papa aramusengera ico kintu arakiraba aragisengera umwana aranka kwa gikora karavuga ati reka nkoreko niho vyokunda bikagenda neza ico kintu aragisengera mama bari kumwe mama jamwiyere ko aravuga ati hubwo iki kintu kirayobeye tisi tubone uko twobigira papa cyaravuga ati mu mwanya kirahinduka igihutereka we tugisengere tu burya bajeje gusenga mama cyaravuga ati cuhitane siraje usigeko papa cyaravuga tego tusiga kwa gasiraje gutyo kicagizana umutwe hama bikunde copegwe umwana twarasohotse tugeze hanze je nari mfise gahunda yo kuguma ngaha ngo senge umwana arambwira ato ya mama tugumane numva papa hagikoreyeko ndumva kiko kivyimba ukuntu kinduhisha ukuntu caduca kwiboteke nyanda gura hagasiraje arasigako turagenda gatoyi ndamubwira ntireka je nsubira inyuma nje mu masengesho dufise inama y'abakozi b'Imana ngoya ngo Jesse no kwishikana ngo tujana bantu b'Imana urumva ico kintu ko kitagire epfo na ruguru kitagira umutwe muri uwo mwanya papa yajeje kugisengera dushize ko nako gasiraje umwana nkaguma mbona afise hinduka no kurira ararekura amosozi ndayabona ndavuga none nibikanyeretse sanga gwaruntu gwadugije umutwe urumva ko atamutwe gwari rufise gwadugije umutwe ndetse ruhaye kwipasura kugira rumeneke ico byakoze twaciye tunyaragasa ndamujana kwa muganga baca baracopera bacopeye haravuye mw'ibintu hamwe abaganga bose bavuga ngo ico nticari gihute ngo nta gihute kimera nk'uko gushikaho bashiramwo ikintu kujya ku muvyeyi yavyaye murazi ko hari akantu bashiramwo bamwopeye gushika nuno muzi ndashima Imana yo mwijuru ya papa nukuri hariho nabwiye nti je byanteye kwitinya ukundi papa bintera kumutinya ukundi namutinya nivyo mugubu nukuri Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro papa mwarakoze ubu mwana ni muzima ameze neza gusa ntiharugara twuma tumujana kwa muganga mugabo yarakize mu izina rya Yesu amen arurubuye rukavaho ruhiye agashika kwa muganga rumeneka ni inkombe z'izima nivyo kuva ndamubona narabona naramaze umwanya ntariko ndavuga icyatumye mvuga ari ibintu nariko ndabona ntari kubabwira nico cyatumye mara umwanya ntavuga hari ibindi bintu nari nabonye Imana ishimwe ko yagaragaye nk'Imana Yesu nashimye Imana kuri Imana yarantabaye iramfasha kuri uwinda y'umwana nayitwaye imaji nukurara aratwitaho birenze nukuri ndashimira Imana yambaye hafi nkashimira uwo muvyeyi nkashimira n'abasenzi bo ngaha nukuri ntako batagize baradusengera nukuri nkashima Imana kuba mfise ikibondo Imana izina rya Yesu amen nanje mpagaze ngaha nshima Imana yo mwijuru Imana ya kino gicaniro ni Imana ikomeye Imana iteye ubwoba jewe ku munsi wa gatanu nari muhira mu masaha 4:30 usa n'uwatewe nyene mfite amagara make ashoboka mfise ikintu kija kirantwara ubwenge nkumva ubwenge buragiye bukagenda ndabwumva nkavuga mu izina rya Yesu mwabikarangira numva ntaza aho ngeze
ndagumaho mukanya nko masaha 4:30 numva umutware wanje arantelefone ngo kwishuri bariko barantelefona ngo kandi umuyobozi antelefonye ngo afise ubwoba ngo abana bashuhiye rimwe ari babiri ngo kandi barashushe cyane gose ngo gerageza ngo bari wowe ngo ugenda ngo uje kubatwara kwa muganga ndaja mu cyumba ndafukama ndavuga nti abadayimoni aho bahereye batwiba amafaranga yo kwa muganga bari beshi uyu munsi biramenyekana ndasenga ndafata inzira mugabo nshafata telefone ndugurura audio umukozi w'Imana Munezero Imana iguhumugisha ariho audio yama ndungikira yisengesho cangenda ndumviriza iryo sengesho ndavuga mana ngo iri sengesho rimvugire ngenda ndumviriza iryo sengesho niko ndagenda ku ishuri shitseyo nsanga vy'ukuri bararemvye umuriro ni mwinshi cyane gose abana babiri uwiga maternelle ya mbere n'uwiga mu wa gatanu ndavuga nti uyu unyari mu wa gatanu agira akora ikibazo ndabikora gute ndabwira umuntu akorera muri direction ntishaka kwicara ngaha gerageze urezime uvuge ibikomeye Imana yakoze kubera umwanya dufise muto cyane ndafata umwanya ndasenga arakora araheza ndabazana ngaha bose Imana yo mwijuru iteye ubwoba mungere yarabakoze ko ngo ko bashushe cyane ni nuko nyene bimeze mugaje ndazi nashitse acara basengera bantu b'Imana cabanubika no kwa DMRC na warabasengera nanje baransengera twashitse aho hanze abana bariko barabiriya shubakize atane cigeze hanyuma ikindi ngomba kuvuga ni kintu cyabaye ku munsi wa gatanu nyene mu masengesho ku mugoroba saa 10 twicaye ngaho byaranshikiye ndaburishikanwa ndaburi kintu nakimwe sanga ndi vide ndabwira Imana nti Imana mukozi w'Imana yatubwiye ngo uzotumutuburana ubwizigirwa bwiwe ngirira ikigongo nshaka kugutangira kandi ndashaka no gukora iki gikorwa bariko barakora naco Imana yo mwijuru iteye ubwoba ndavuga ngo ndi kuri kino gicana ngirira neza ze mbona umuntu anyandikiye message ngo nifuje kuguhifana acamo amafaranga ntashobora kubabwira Imana yo mwijuru aheza genera ciye niruka ndarutira cyandaza ndabwira umukozi w'Imana DMRC n'ibintu bigenze uku ninumva naniwe kwifata nimfasha usengere ndeke kujugumira ni kubera ntinyi Imana ya kino gicana ivugira kandi Imana ibahezagiye havunitse ukuguru nari kwisima mu kuguru ndamutelefona banyandikiye yuko bazoshira mu cyuma cyo muri 1,500 mu kuguru ariko mwungera amaze kunsengera icyuma cyo muri 1,500 nacangiyemo ubu ndatambuka nidegembya amen kandi ako kagufa katuritse nta kibazo numvayo navuye muhira ntambuka nidegembya kugera mwa kino kibanza nidegembya mu mpera amashimana yo mwijuru na mwungere mwarahezaga ndushe icyo bakubwira kuruha yewe nageze ngaha ngira ntoshobora no guhagarara jemba nashinze nahe kera ariko ku bwa satani byari byaraze ko je noshinge ntahe kandi jewe by'ukuri nanje nabona umenga nari umuntu akora Imana yakoze ca mbere je nageze ngaha by'ukuri ngwaye ingwara yo kuza ndayura nkaca mperayo ariko Imana ico kintu yarakimbuye naca mperayo ariko kuva nshitse ngaha ibyo bintu ntibirasubira ikindi cya kabiri byashimira Imana jewe ku wa kane Erize yaratwegishije aratubwira ati burya uzoshima ko abasi bawe bamaramaye nawe uzogenda ushobore kugura gahuzu ushobore kwambika umuryango n'icyo kintu ndagishimira Imana yarakinkoreye igisigaye Imana ishengero ry'Imana yarampaye amahoro mu muryango natwe nitwabona icyo twofata n'icyo tworeka umudamu je nitwayaga yibaza ko ari je noba nsesagura ariko ryari ibohero nanje narimo ariko bunshima Imana ko kuva shike ngaha iryo bohero twari vasa abumvise gushima kwanje jewe kwa gatanu naratashe mwijoro nta ntevye shitse nsanga umwana aragwaye umwana ndamusengeye ndasinzira nsinziriye niho madamu yamvyura ngo vyuka ura umwana arasi konka ndavyuka maze kuvyuka nkoze ku mwana mbona yaravye ndanyiganza mbona ntakakazi naraca telefona umukozi w'Imana iryo joro hari saa 8:00 hejuru acara musengera ndamubwiye ingene ameze amusengeye acambwira ati tutora amazi ndayasengere
ndayatora amazi arayasengera, ahejeje kuyasengera acambwira ngo ciyamunijagira ayandi ciyamunywesha, nca ndayamunijagira ayandi ndayamunywesha, umwana aho nyene acarakanguka carakibuka carakira. Amen. Nca ndamujana kwa muganga, ndamujanye kwa muganga baramupima ingwara zose basanga umwana arakomeye. Umwana winjiye mu nzu yahora acagangamuka naho yabasinziriye ariko barasinzira neza. Imana ihagice. Yesu ashimwe cyane. Nanje ndagomba gushima Imana je ku munsi wa gatanu mu ijoro narafashwe n'ibizunguzungu, mfashwe n'ibizunguzungu ukuntu ninaze hasi sinokubwira ngo ninaze uku, ndamara umwanya nsa n'uwaravye, ariko ibyo byose ndabishimira Imana kubera Imana yarantabaye. Nari nsa nk'umuntu yapfuye mu nzu bagize ubwo bati uyu muntu afashwe n'ibikeko bitahora bimufata, ariko ndashima Imana nukuri yarantabaye ndazuka ndava mu kuzimu. Ikindi nongeye gushima Imana, ndashimye Imana jewe nari mfise imyaka myinshi nta kintu nafata ngo ndonke, bashe narifuje agatahe narakabuze, n'amahirije nakugira ndayaronke ntarinze kuyasaba umugabo ntayo naronka, ariko kuva nje ngaha bagasengera abantu ngo baronke umutahe nukuri ndashima Imana. Imana yarampaye umutahe ukuri kose ndawushima Imana. Imana ishishikare kubaha icyubahiro cyane. Yesu abayeza.